Impora TV. Impora TV. Urumva kujya kuna kubariye wocu bikora uko nyene kubera yuko ino munsi urumva ni kubusa baco sikunda gukora ku mahero. Uzisaki changi. Mwumviriza uko nyene arizo miliyoni zitandatu. Kuko ino munsi ni kubusa baco n'umwana wanje sinovuga ngo aze kuyatora konje dukora ku mahera. Cubura yabika canke tuzoyakoresha ibikorwa ejo. Sawa sawa. Urumva ariko ndavuga na wa motipe. Usaze ko namubwira nako ndavuga na wa motipe. Nokuvuga ngo ajya amafaranga ko ari miliyoni zitandatu ntayo no kura ko no munsi kusabato. Bang. Kusabato gitsara. Chachu yabika. Kusabato gitsara gukora muzika likosa. Kuko masino. Bazuka gukora bacho bakubita amabuye umunengere. Sinashanda nawe wari watebeje guhisha. None muza murahisha saa 8 ivyo kurya. Amakara ntuziko yari yazikanama. Eka ndaje. Ungatekesha amabuye si hovyo. Amabuye Twese bari hovyo. Nawe sigaye kubagana. Ayaye. Ndakubagata. Urashunya rusare dufungura. Eko. Zibera mu mama yawe. Urabanzira kende uzana nabona. No. Itero cyane. Sawa sawa. Hewe. Kabona bakuzi bimana tugenda nani gisha? Nawe usanga ndeje gufungura. Bari bahejeje. Eko. Nacunda marafisi ntega bizoza by'abashitsi. None uzamwe. Sinagasoza. Oya nshiye ngaho mbona bene data. Nari tubigira ngo nyene turinde ndumva ndakunda rengana amajambo make. Umba ngeze hagenje mbona amasoro ninje mugatereka nishishe ngaho. Urumva rero uciye ngaho usanga bagira abafungura urumva ati kugira ngo guce ngaho cyangwa uza muri jambo ry'Imana. Byose byari mereka byose ribagiriranire. Tangura wigishe rero none Oya. Kandi tubona amazi imbere. Reka tumanze dusabikanye, duheze gusabikanyisho. Oya, wende muri babagomutse. Niko bakubwiye. Reka ijambo ry'Imana riravuga ngo tugaburira abarengana. Mugaburi gashiriga Abahitwa bose tubagabura abahitwa. Ijambo ry'Imana ryo shiriga rikavuga ngo ndakoze ntakazi. None uvucuza kurya ko rumvise ko bazinya amazi ushira kudusega ko. Amazi tugomba tunywe aramazi. Amazi. Oya umviriza shamu umuntu tuvugana kuri. Kakuba mugomba reka. Suguhara. Rero kugira ngo tuvuge umukozi w'Imana. Umviriza suguhaririza Imana. Banyumva Wasereka ndayinwe kasi. Suguhaririza Imana. Urabizi yuko inya zihari turazirya. Yego cyane. None n'umupasiteri. Ego wavuze yuko ijambo ry'Imana rivuga ko ufise ibyo afungura bihakora Kabandi. kandi nakoreye yuko umuntu Nijambo ry'Imana kandi kongera kavuga ngo umuntu urafunzwe n'ubusima gusa arafungwa n'ijambo ry'Imana. Yego cyane. Wowe urafunze ijambo ry'Imana ukenguruke. Ubuzi dukenguruke. Uravyanza. Gabude abantu bisi mwabaye Ingiza amana. Nawe ni gusara dukurikije usange mu. Ubutebe. No. Nigishana handi gasi ko bimeze shaka. Tomane. Gabude abantu bisi babaye cyane. Niba bavuze kuri bwaguke gabude babaye bwaguye gushika hose. Anagira ati nararonze ko mfisigaye mfise Bibiliya. Aho nzohora nca nukujya gusa nakimaga ko nje ijambo ry'Imana dufungura. None ngudakoze ntakaje. Ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu acunzwe n'injya gusa, ngo acunzwe n'ijambo ry'Imana. None sha. Oya. Kuka ntaco. Reka nje mwisengero gusenga ndaza guhaka. Impora TV.